Imvukira za komine Sare intara ya Bujumbura zisabwa gutanga akarorero mu bandi mu gukora ibikorwa vy'iterambere aho zivuka. Vyashikirijwe na Pascal Ntahonzigamiye umunyamabanga w'umugambi CNDD-FDD muri komine Sare, komine iza ubwa kabiri mu makomine mato mu Burundi inyuma ya Mukaza, aho kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 11 ndamukiza umwaka wa 2026 bari baramutse bifurizanya umwaka mushasha wa 2026. Mu mpanuro yatanze umunyamabanga Ntahonzigamiye yasavye abagumyabanga kuja hamwe bagire urunani rw'intamenwa baje mwihiganwa ryo mu yandi makomine kugira ngo babe mu makomine ya mbere. Yamenyesheje kandi ko umugambwe ari nk'ishirahamwe kumwe wese ahari yo kwitwararika ubuzima bw'umugambwe haba ku mutumba, zone hamwe no mw'ikomine. Muri uwo musi mukuru umunyamabanga yamanje kumenyesha bimwe mu bikorwa biriko birarangurwa, aho yamenyesheje ko indongozi z'umugambwe CNDD-FDD zifadikanije n'indongozi mu ntwaro mu bikorwa vy'iterambere rusangi. Muri ivyo bikorwa harimo gusibura amabarabara, kubaka ivuriro ryo mu Kibuye, gutera ibiti vy'amavoka n'ubundi bwoko bw'ibiti, gutarura ibiraro bitandukanye, kubaka amabombo rusangi, guca imigende y'amazi yo kuvomera imirima muci, guca imikobeko, gufasha mu nyubako z'amashure n'ibindi. Haratanzwe n'inyigisho zitandukanye hatibagiwe no kwigisha inyigisho zijanye no kwiteza imbere. Yaranashimiye n'abagumyabanga bashoboye gukora hakaboneka intsinzi y'umugambwe CNDD-FDD ku rugero rwa 97.8% muri iyo komine mu matora yaheruka. Naho biruko intambanyi zo ntizibuze. Umunyamabanga Ntahonzigamiye aratubwira intambanyi nkuru bahuye nazo. Muri make intambanyi ni nyinshi cyane. Rero kandi mvukira mwebwe nyine muri hano n'abataje umunsi muzoshaka mukagirisha akaduko ikomite imbere ndazi ko mubikoze ndamaniza wohera. Bwa mbere dukora tura uburyo kugira dushikire abamunyabanga nk'uko tuvyifuza cyane mu bijanye no kwiyunguruza no gushika hose bikenewe muri ico gikorwa. Muri iyo gihe tugiye kuri ivyo bikorwa turavuga muri kino gihe usanga n'igitoro kigoye, niyo woronka gutije kwiyunguruza ukabura ngurira igitoro kandi uburyo bwo kuguranye nabwo asanga uratugora kuronka. Kabiri turabura imihora myiza idushikana ku migwa mikuru y'amazone, ni ukuvuga ko gushika mu mazone amwe ni ngorane kubera amabarabara ari mabi. Hanavuga kazone Kirama, zone rya Rusera gushikayo nitworera cyane, aho bitende nimwe usanga kwishikira bitoroshe kubera uburyo, kubera amabarabara atifashe neza. Uri kugenda uva hano uza mu rya Rusera murabona ko umuntu yenda kuzunguruka gaca Bugarama, mugabo hano hafi tuva hano gushika mu rya Rusera twagenda nk'iminota 30 gusa 30 uvuye ngaho uvuganya hano mu rya Srinda, ariko turafata isaha irenga gushika mu rya Rusera kubera tunda gusubiza Mageyo, Bugarama n'ahandi. Turabura kandi kubera ibikoresho vyo mabiro usanga bitugora kuronka. Hanyuma ingorane ikomeye cyane imvukira zimwe zitita ibikorwa vy'umugambwe gukora intambamyi ikomeye cyane. Nako bamvukira muri hano tuvuge tubisubira, umugambwe urakanda gufatwa mu mugongo. Imvukira turazibona igihe c'amatora kandi biranga cyane rwose muraza, umugabo woroje gutora mucamuza mu makonji kazofira guhera ndanga n'amatora agarutse. Umugabo w'umukirya yuko amajwi araronderwa arategurwa hariho umwanya twita la pre-campagne. Aha rero ingorane ikomeye cyane rwose. Gatandatu niyo abaganga bo kwifuza
kwiteza imbere biciye mu burimyi n'ubworozi, amatongo dufise yo kuranguriramwo imirimo yotuma abanyagihugu biteza imbere kurushiriza uko biri. Amatongo arakenye muri komine. Ikindi novuga, ntitubona ibintu kumwe vyotuma ikomine itera imbere. Abatari bake babibona uko bishakiye, ivyo navyo nyene ugasanga intambamyi yindi, aho usanga ikomine idashobora gutera imbere kuko iyo abantu babona ibintu mu buryo butandukanye bumva ko ataho twoshika. Muri make intambamyi ni nyinshi cane, ariko kandi mvukira mwebwe nyene muri hano n'abataje, umunsi muzoshaka mukagira ishaka ry'uko ikomine itera imbere, ndazi ko mubikoze intambamyi zohera. Imvukira zararonse akanya ziraganira ku bibazo bimwe bimwe. Abantu tuba tuvuye Bujumbura tuje ku shuri, twagiye tubasabe rero mwene nyakubahwa musitanteri ko murabingene mushobora kuvugana na musitanteri wa Ntahangwa n'umunyamabanga muri Ntahangwa, kugira ngo Kamembe iri barabara tubatubwire twariciyemo rigume Kamembe rirengana, kuko naho twokora ririya ry'igitwe, burya ririya ry'igitwe ni ryiza kandi kuricamo ni vyiza, ariko muravye nta proboxe yovi Bujumbura ngo iduge Mageyo, iki gitwe yogirize gushura bumva butokuru. Navyo bituma nyakubahwa twabasaba n'igisabo ko muramwere ngo muvugana na bagenzi banyu mu Ntahangwa, kugira ngo iri barabara ntibitujyane tuko turabibona kugira ngo trafike n'ubuzima bw'abenegihugu mu shuri rwandanye tugire CNDD-FDD. Hanyuma rero tugume twiruka ku byo dukora byose, turi mu mbona kazoza. Ni ngombwa yuko abantu mwese mwajejwe amabanga mumanza mukamenya la vision 2040-2060, kuko hari igihe usanga turiko tuvuga ngo hakozwe ibi hakozwe ubu turi muri vision, ni ukuvuga dutegereza gutumbereza tugenda mu mbona kazoza, igisata ku gisata. Bisabwa ko uje kugisata uhere mu madepartement, umuntu wese ategereza kumenya ama indicateur yo mu gisata ciwe. Ugejejehe uno munsi bakubajije ugejejehe amadukeneye gushikahe, aho niho duhera mu bijanye n'iterambere. Nico nagomba guhera ko guterera. Hanyuma jene mu gisata c'ubuhinga bwa none nibaza ko mutegereza kugishira imbere, kuko ico gisata muri no myaka turimo mutagihaye ikibanza mu makomine, umurondera aba informaticiens babafasha muri collecte des données, muri analyse des données. Hari ibintu byinshi tudashobora gushikako. Burya ibihugu byose byatera imbere duhera mu gisata cacu ubuhinga bwa none, kuko nico cakompanya ibindi bisata vyose. Dushobora kuvuga digitalisation udafise ababikora, dushobora kugira analyse des données muri planification udafise abahinga bazi ivyo bintu, mudafise amamashini pour la collecte des données, hanyuma no muri traitement. Ivyo rero ba musitanteri mubimenye, abajejwe intwaro, hama muduge no hejuru muraja no muzindi nama, tumenye igihugu ingene tugeza kugipanga. Voilà. Ivyo biraduga ni muri bijanye no kwivuga abanzi. Ubuza ntambara zo kurwanisha amabrende z'igihugu ziri hasi cyane. Witeze kuzogwanisha brende gusa ngo ni intambara zo hasi. Uhari ubundi buhinga bugezweho bw'amadrone avec la géolocalisation, dutegereza kuja muri ubu buhinga bwa none. Urabona na intelligence artificielle, les amis, itubere consommateur gusa, tumenye ingene bikora, nico bidoshobora kudufasha mu bijanye n'iterambere. Ndabivuga tujanisha tujuru mu mbona kazi hose. Julius arabivuze ati gushira imbere ibijanye n'ubuhinga bwa none. Sinkekeranya ko no munsi uwoja kugira muze ya sondage yosanga nk'ugwaruka rwo muri komini Sare ruronka accès kuri zirya credit za payeje
ruri hasi cyane, igitigiri kiri hasi cyane, sinkekeranya. Ibyo byose biri mu bituma, kuko murabona ihiganwa riba ari mbega commune muri udu stratégie two kugira ngo niba dora commune ko tuzi hano le personnel non diversifié mu bahe instruction iri claire y'ingene gufasha les jeunes coopérateurs regroupés dans de différentes coopératives kugira ngo nabo baronka amanuze amafinance aba nivyo bavuze kijana n'ubushomeri. Ubushomeri bose ntibateza gukora ubuzi bwa leta, nivyo nashoboka ntitworonka naho ntiboronka na leta ntiyoronka naho ibakwiza. Niyo cyo mukuru w'igihugu yatanze akarorero mu nama iheruka iraha Igitega ati kuri Bagaza arashobora gukoresha inama y'abantu bose bize bahejeje kaminuza bo mu Burundi. Urumva uno munsi abo muri komisare bonyine ntiboronka aho bicarira. Urumva mugabo rero nuko buzibuke buboneka tuyikanura turabe ko n'ubwo buke buboneka natwe bwo tuza turaronkamwo bake isorosoro igwira yiroye. Hari igikorwa cerekeye abanyeshuri urwaruka, nashizemo ivy'urwaruka ariko naho nagomba ndahashimangira. Turafise urwaruka rukora ibibazo mu mwaka w'icenda n'abaheza école terminale. Abo banyeshure barakenera kwitegura. Mu kwitegura rero hakenerwa ibintu byinshi. Ndavye igihe turimo n'imyiteguro twimirije, nibaza ko nk'imvukira n'abagunyamanga twogenda hagize ico tucumba kugira ngo hazogere ico tugikozeko. Ico naco sikindi ni ugufasha barya bana iyo bariko baritegura. Hariho ibibazo bakora byinshi kugira ngo bimenyereze. Nukuri bubaba bavukanyi bavuka komine ya Isare barya bana batoyi bacu bavyara bacu tutabashigikiye nta wundi muntu n'umwe azobashigikiye. Ibisiri kwiraguka igeze mu buhinga burenze. Umuntu rero niyavuga ngo kwiga ntacyo bimaze yo bari kwariga barya abanyeshuri rero tubatera intege. Sinzi ingene vyokorwa, turafise uko twe twahora twitunganya ariko n'ahandi ndazi ko bahora bitunganya. Nkabahamagarira rero yuko ico gikorwa nk'imvuki niba ari directeur azodusaba impapuro canke kubafotoreza ajya ama epletic n'ukuri tugerageze tuvyitabire. Ubugirigiri bugira babiri kandi abandi bazokubaka ino kumire yacu. Ngaho wowe birasaba wa mutima w'ubumwe, wa mutima w'urukundo hagati y'abantu n'abantu, tukumva twese yuko duteza kunezererwa. Niba jewe mbonye ukanyinirirwa bica bigorana kandi uzavuga ku mwiza iterambere. Tumve yuko tugize umubiri umwe twavuga ko mine bayisa kandi duhamagariye kwiteza imbere. Nirabura ngira inzobe ngira twese duhamagariye kugira umubiri umwe kugira ngo umuganda wacu n'uwawe tuwushire hamwe dushobore guteza imbere komine yacu. Tutaja kuri ico oya bizoba bigorana. Muze muri abajya bose batera imbere makomine hehe nuko bikunda kubicara. None jewe niba nzi ko nicaye amazi ntayagusigira ngira ndayatwaye tuzogira inama gute kugira tugize imigambi y'iterambere. Tukiyumva nabo singombwa tumajana kwijana mugabo umuntu wese twicaranye ntacyo aza kumva nimwe. Ivyo rero aho ubone nk'indongozi ufise uruhara rwa mbere ubwo niyo umuntu userukira ni mu muzoza mufata bose mutwegera mutwicarike hamwe hanyuma ubundi ikirago kibe umunoni tuzanye imbere. Ibikorwa byo gushigikira umugambwe dutegerezwa kubikora kuko nitwo bitererekanya indongozi zawo. Indongozi zawo ziba ari indongozi nyene mugabo twese dutegerezwa kuba turimo kumva n'umugambwe nyene
ni inama y'abanyagihugu bagumye abantu aho batwibukije kugaruka ku mitumba dusubire tutangure kubagendera buke buke burya amatora yoyo hirya y'ejo tuzoza tubona yashitse mudasikera. Izo mvukira zikaba zasavye ko hoboneka iyindi nama yiyaguye kugira ngo bige neza ibibazo bimwe bimwe. Ibirori bikaba vyarangiye basangirira hamwe. Abagumya banga twese